umunsi ndavye naye basha ndashobora gucererwa kwe sambona amenga ariko aragira kure kaya nayo hana la telefone basha wi Yohana nyarutsa jebra masa nuhejeje usanga mpejeje antuka yego nyaruka madame sa nyaruka nirasha iyo koti Yohana ikara mpamagara mbona menga sa n'urikora aracereko hanyuma je nibaza ko ibikenewe byose nabiguhaye yego amafaranga y'umwana wawe nyatse bamwatse kwishuri je nibaza ko nayaguhaye Dasyo jose naguhaye yego wabimpaye ari gisigaye oya ari ikintu nibagiye kubwira shere Chiki yego ikintu nibagiye kubwira nashaka gusaba uruhusha cyo kwinjira mu ishirahamwe nk'abandi ishirahamwe rimeze gute ishirahamwe ry'abagore no kuvuga woshwa kwaka ni deni woshwa gusaba ideni bakaguha amukagenda gukora umugambi jewe nta mama nigeze mbona aja mu ishirahamwe nyokuru ntiyagiye mu ishirahamwe nta mubanyi numwe w'umugore jewe nigeze mbona ngo agiye mu mashirahamwe ayo mashirahamwe y'abagore nayiki saho muja kwigira ubuhumbi mwirirwa mu majambo mwirirwa atakintu na kimwe c'akamaro mwigira mushikako niho ahubwo mukeneye kuja kwiga ibintu byo kuza muraha imiti abagabo turabazi ko abagore ibyo bakoranya ari ibyo baba bariko baravuga ivyo byose ushobora kubikwemerera kandi nakubwiye yego navyumvise muga ndiko ndabigusaba nk'umugabo wawe jewe rero nakubwiye nti jewe je sindabikwemerera nimba ari ivyo uri kurazana rigendo uzanire isakoshi ngende ku kazi ivyo sishobora kubikwemerera karibu bwana Yohana karibu rekane mwaramutse gira tugende mati amaro tugende sha urekane no mugore ibintu byo byo mbona ari kandi bazonyemerera basije nagusabye ngo bagenda uzanire isakoshi jewe ni biki none kutamwishyura ivyo ariko arakubaza ngo ndamureke ngo aje mu mashirahamwe jeko Matiya umugore wawe ntari mwishira hamwe Yohani wewe ko wakuze ubona mama wawe arigeza aza mwishira hamwe nyoku mawe wawe hari umuntu umwe wigeze ubona aja mwishira hamwe bamishira hamwe siyo ntuzika iyo bagenda kwigiramwo amajambo yo kuza kuduha imiti reka navyumvise kandi byo babagira kandi uraza aho abagore bari n'induru gusa n'ibintu vy'urusaku gusa sinshobora kumwemerera kwaje Matiya amasi ya kera Matiya sinagiho mu rutaro bamawe nabanyokuru bacu barabazezwa nzu niko babita none ariko umukenyezi wuno munsi sigo rugero ariko iruhande y'ibikorwa byo muhira iruhande y'ibikorwa byo mu nzu arafise uburenganzira bwo kuja mu bandi bwo kuja mwayo mashira hamwe gakora n'ibindi bikorwa by'iterambere none Yohana yego aho wawe ariyo neza gose umugore wanje amaze igihe kitari gito ari mwayo mashira hamwe sawa mutamugize neza kandi ndaguha karorero umugore wanje ubushize twadufise ikibazo niyikubise mwishira hamwe akasaba ingurane ico kibazo nitwashe kwikura mu nzira nkako kanya ujye mugore mukapiyo mukapetero bijya byose ubona badandaza samahera bakuye mu mashira hamwe reka umugore wawe aje hamwe n'abandi pasha akasangwa rero hari amafaranga ewe niyitegure agende ntavuga ati jewe ntozengo namubujije kuja mu mashira hamwe mawegereze genda nuko ujijuke n'abandi bashinga naye nka bavyumvireho oya navyumvise genda nzanire ntuze ya hanyuma witegure mawe ugire natwe tugende ku kazi k'abandi urakoze Yohana urakoze reka tugende